Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 24 mu kakaro mwaka 2023 mwiriwe canke mwaramutse mwebwe mwese mwahisemwo kudukurikira amakuru twabateguriye yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Inyuma y'amasaha 48 igitoro kidugijwe igiciro n'ubu kuronka igitoro biracari amananiza ingaruka zibandanya kwibonekeza kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura ntivyoroshe murano makuru muraza kubikurikira. Umwe mu bacitse kwicumu mu bwicanyi bwabaye mu myaka yabayemwo ubwicanyi buriko buragirizwa Clement Nkurunziza aratera kamo abarongoye kaminuza muri ico gihe abasaba ko bova mu gacerere Clement Nkurunziza avundiye mwibuye akarenganurwa. Umwimbu w'isukari urashobora kugabanuka gose bivanye n'ikibazo cavutse mw'ihinguriro ry'isukari Sosumo aho imashini zisanzwe zikora ico gikorwa zashizwemwo amavuta atariyo. Muraguma hafi hari n'ayandi twabateguriye mu kanya idonido sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa dohera amakuru mu gisata c'intwaro narimejeje kubibabwira ibikorwa birabandanya gucumbagira mwishira hamwe rihingura isukari Sosumo bitumwe n'amavuta atariyo bashize mu vyuma vy'iryo hinguriro biraheza birononekara. Abakozi b'iryo shira hamwe bavuga ko umwimbu w'isukari ushobora kugabanuka cane kuko ivyo vyuma biriko bikora nabi. Ido nido na Emmanuel Niyongeko. Bamwe mu bakozi b'ishirahamwe rihingura isukari Sosumo bafise impungenge ko umwimbu w'isukari utazoba mwiza nkuko bari bavyiteze. Ivyo bakabivuga bafatiye ku mwimbu w'isukari umaze kuboneka kuva hisekeza ryo guhingura isukari ritanguriye ku munsi wa mbere w'indwi iheze igenekerezo rya 17 mu kakaro uyu mwaka. Gushika kuri uyu wa mbere hamaze kuboneka amatoni 133 y'isukari yonyene. Ni mu gihe ku bw'isoko ryacu aho muri Sosumo muri iyo ndwi imwe ngo bategereza kuba bahinguye n'imiburiburi amatona 600 y'isukari. Uwo mwimbu udashemeye rero ngo ni ingaruka mbi zaturutse ku mavuta atari meza yashizwe mu mashini zisya zikoreshwa mu guhingura isukari aho muri Sosumo. Ayo mavuta ngo akaba yarononye cane ivyuma bigize izo mashini ibituma zikora nabi aho ngo basigaye bifashisha imashini itanga umuyaga nkuba bita groupe électrogène mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo izo mashini zishobore gukora, mu gihe n'igitoro gikoreshwa muri iyo mashini itanga umuyaga nkuba uheze ugafasha izo zindi mashini zisya ari cinshi cyane bakakigura amafaranga y'umurengera. Abakozi ba Sosumo babona ko iryo shira hamwe ririko rihomba inshuro zibiri ngo kuko ivyo vyuma bisya bitariko birakora neza kandi hakaba hariko hasohoka amafaranga menshi y'igitoro gikoreshwa kugira ngo n'uyo mwimbo muke ushobore kuboneka. Ari naco gituma abo bakozi b'ishira hamwe Sosumo baganiriye na radio RPA basaba bashimitse leta gukurikiranira hafi iyo ngorane iri mwishira hamwe Sosumo kugira ngo abategetsi b'iryo hinguriro baguze ayo mavuta atariyo yononye imashini zisya bamenyekane hanyuma babazwe ayo manyanga bakoze amazi atararenga inkombe. Mu ntara ya Bujumbura naho tukiri mu bijanye n'intwaro abakozi bo ku bitaro byo mu Gatumba muri komine Mutimbuzi bagiriza umuyobozi wavyo kutagira akarangamutima k'umwuga wo kuvura. Bafatira ku kuntu adaha agaciro abagwayi ku buryo babura imodoka rusehabaniha ibabangukana ku bitaro bikuru kuko aba yayitwaye mu bikorwa vy'inyungu ziwe bwite. Izo nizo na Onesime Dushimagize. Umvirizo uwo muyobozi namwe dufise atagira ikibabagwe c'abagwayi bamuhaye kurongora yuko yokigirira abakozi atwara. Turabasavye mudutabare kuko twebwe turarushe kandi turaremerewe. Abo n'abakozi bo ku bitaro byo mu Gatumba muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura basaba kuriya muganga Jimini Cimpaye kwihutira kumusubiza ku murongo. Iruhande yo guturubika abakozi akabana adakurikije amategeko n'abagwayi bitora ivyo bitaro ngo nta gaciro abaha. Batanga akarorero k'imodoka rusehabaniha abandi bita imbangukira gutabara. Muganga Jimmy yamarika akoresha mu nyungu ziwe bwite aho gutabara abagwayi baba bayikeneye vyihuta.
umwe mu bakozi bo kuri ivyo bitaro atanga akarorero ko kuba Imana uheze aho abagwayi bakeneye imodoka bakayibura muganga Jimmy yayitwaye mu rubanza. Abagwayi baratelefona bahiga ambulanse bakababwira yuko ambulanse atayihari, ambulanse yokijije abagwayi akaba ariko arayitemberamo. Akarorero nako kuwa Mungu uheze aho ambulanse yayitwaye kwibarutsa umugenzi we yari yabyaye, agaca abwira umushoferi ngo ubuza kuyihamagara ngo baze kumubwira ko igwaye. Abakozi bo ku bitaro vyo mu Gatumba bavuga ko umuyobozi wabo muganga Jimmy atagira akarangamutima k'umwuga wo kuvura ngo kuko atambabaza agirira abagwayi. Batanga kandi karero ko umuvyeyi yapfiriye ku ivuriro ryo mu Rukaramu yaragiye kwibaruka habura imodoka imunyerukana ku bitaro bitumwe nuko muganga Jimmy yari yayitwaye kuyikoresha ivyiwe bwite. Iyo ruseha baniha barayihamagaye kubera yari iri mu bikorwa vyiwe ariko arayikoresha, aguma babwira ngo nibarindire aho yategerezwa kuja kurerura umuvyeyi yibungenze amagara yiwe n'ay'ikibondo ciwe yari abangamiwe cane. Vyasaba yuko bamunyarukana ku bitaro kugira ngo bashobore kumugirira cesarienne bamurokorera ubuzima bwiwe. Uwo muvyeyi vyarangiye yitavye Imana. Muganga Jimmy ngo yahavuye agondozwa kuri imodoka ija gutora ikiziga kuko bene umuntu bari banse kumushingura batabanje gutandukanya umwana na nyina ngo babone ko bashingurana iteka. Abakozi bo ku bitaro vyo mu Gatumba bemeza ko n'abagenzi babo birukanye kuri ivyo bitaro atakindi bazize uretse gushira habona amakosa n'amanyanga akorwa n'umuyobozi wabo muganga Jimmy Nicimpaye. Batanga akarero k'umuforomo Joashe hamwe na muganga Octavie bimuriye gukorera hanze batibagiye abiyomoye mu kazi bituma nuko muganga Jimmy Nicimpaye abajya umutima. Mu vyumvikane na muganga Octavie kwitonda mu catumye yomogwa kuri iryo vuriro bakamurementaniriza ko ari umuvyonzi, ko ari umuntu adashobotse. Ambulanse ari mvo nyamukuru yatumye amwomora kuko yaratransfera abagwayi abonye yuko bikenewe. Uyo muyobozi akamwankira ngo abo bagwayi ntibikenewe yuko bungururizwa ahandi kubera yaba akeneye gutwara iyo ambulanse mu bikorwa vyiwe bimugenga. Muvyumve namwe ko tutarira gusema umuyobozi baduhaye nukuri murayo mudutabarize. Abo bakozi bo ku bitaro vyo mu Gatumba bemeza ko no kuri district aho iyo modoka ikunda kunywera ibitoro bigeze kuyicima kuko babona igitoro ikoresha kidahuye n'akazi isanzwe ikora ko kunguruza abagwayi. Abo bakozi bagasaba ko iyo ambulance yopfuma igumizwa muri district ikahava ariko ikeneye kuja gutabara umugwayi akeneye kunyerukana ku bitaro. Mu makuru yacu akurikira tuzobabwira ibijanye n'ubunyonyezi hamwe n'ayandi manyanga bikorwa n'umuyobozi w'ivyo bitaro vyo mu Gatumba muganga Jimmy Nicimpaye. Urakoze Onesime dushimagize. Amakuru mushikirizwa ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu mushobora kuyakurikirana muciye ku mbuga ngurukana bumenyi za Facebook, Twitter na YouTube vy'iradio RPA. Mukanya amakuru twabateguriye arabandanya. RPA Naibabwiye mu ncamake bamwe mu bategetsi n'indongozi zaramutswa kaminuza y'u Burundi hagati y'imyaka y'1994 n'1995 bakwiye kuva mu gacerere bakarenganura Clement Nkurunziza amaze imyaka 5 mwibuye azira ubusa. Biri mu rwandiko Frank Kaze umwe mu bacitse ku icumu mu bwicanyi bwakorewe abahutu muri kaminuza y'u Burundi yandikiye Pascal Firmin Ndimira yarongoye iyo kaminuza mu bihe bitari vyo urwandiko rugaragaza ko aho gutabwa muri yompi Clement Nkurunziza yarakwiye gushimirwa. Ibiri muri urwo rwandiko tubibaze Ines Gakiza. Ubwo rwandiko bita mu gifaransa lettre ouverte rwatanzwe mu mico ibiri. Umuce wa mbere warungikiwe uwo vyegwa kwa 13 mukakaro uyu mwaka, uyundi muce awuronswa kuri wa 24 mukakaro nyene. Izo zandiko zose uko ari zibiri zarungikiwe umushinga ntahe Pascal Firmin Ndimira yahoze arongoye kaminuza y'u Burundi, akongera akaba yaranakoranye cane na Clement Nkurunziza mu gukinga k'ubwicanyi bwariko bukorwa mu mihingo itandukanye y'igihugu no mu makartier akikuje ibigo vya kaminuza y'igihugu adasigaye inyuma ntibuhatandukire. Nk'umwe mu banyeshure bacitse ku icumu mu bwicanyi bwakorewe abahutu muri Ruheshi 1995, Frank Kaze atangura amenyesha Pascal Firmin Ndimira ko intahe yiwe yogira ici hinduye ku karenganyo kariko gakorerwa Clement Nkurunziza, ndetse akanamubwira ko asa nkaho ari we wenyene
ashobora gufasha ngo iyo nzirakarengane itezurirwe. Frank Kaze asanzwe ari n'umumenyeshamakuru yarongeye anibutsa ko naho ako gahomera bunwa kahavuye kaba umushingantahe Pascal Firmin Ndimira Atanaze Bakunda yari cegera c'uburongoye kaminuza y'u Burundi, Pierre Claver Nzeyimana yatwara igisata kijejwe gutunganya ibikorwa vya kaminuza hamwe na Clement Nkurunziza yari arongoye abanyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi ataco batari bagize ngo bakinge, kuko iyo batahaba hari guseseka amaraso atagira uko angana. Ari naco gituma ku bwa Frank Kaze bidatahuritse kubona umuntu nk'uyo yitangiye igihugu akanarokora ubuzima bw'abahutu ndiri avundira mu buroko abo bagwananye urwo rugamba ico gihe ntibigere barukura mu kanwa. Frank Kaze yaranagize ico ashikirije kubijanye n'ico caha co gutegura no gushira mu ngiro ubwicanyi bwakorewe abanyeshuri b'abahutu kwa 11 na 12 Ruheshi umwaka w'1995 gifunze Clement Nkurunziza. Aha yemeza atajya umunwa ko iryo ari rementanya, kuko igihe cose bamaranye ku ntebe y'ishure yamye arangwa no guhuza abantu, na cane cane ko n'inyuma yaho Pascal Firmin Ndimira agenewe mu mabanga yo kurongora ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi yabandanyije avugana na Clement Nkurunziza banaronderera hamwe icotuma bakomeza umutekano mu bigo vya kaminuza. Eka ndetse ngo ni nawe yafashe iya mbere mu gutunganya ingene bakingira ubuzima bw'abahutu baba mu buhonga batasiba kwicwa n'ugwaruka rw'abatutsi rwaba mu makartier ya Nyakabiga bariko bagerageza kuronderaho bahungira. Ivyo ku bwa Frank Kaze, Clement Nkurunziza yarakwiye kuvyubahirwa no kubironkera agashimwe. Ni inkuru tuzogarukako. Tugukengurukire nawe Ines Gakiza. Mu bijanye n'agatakazi na muntu rero harimwo n'uburenganzira bwo kubaho. Muri indwi twaraye dusozereye abantu batatu ni uruganda rwa FPA rwashoboye kumenya ko batswe ubuzima mu ntara zitatu mu zigize igihugu, uko ari batatu bose bakaba batowe ari biziga. Emile Nibasumba umwe mu bishwe muri iyi ndwi twaraye dusozereye nuwo mu ntara ya Gitega, n'umukenyezi yitwa Irakoze Esperate w'imyaka 33 yatowe ari kiziga mu cyumba cy'inzu bapanga mu kiringo gito, ivyo bita Maison de Passage muri quartier Nyabiharage ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Hari ku munsi wa gatatu heze. Amakuru ava Gitega avuga ko ikiziga ciwe cari kiboshe, abamwishe n'icyatumye yicwa ntivyigeze bimenyekana. Umunyezamu w'iyo nzu yarafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Uwa kabiri yishwe muri iyi ndwi twaraye turangije n'umwigeme atashoboye kumenyekana. Ikiziga ciwe cyatowe mu ruzi Ruvyironza muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi kuri uwo munsi wa gatatu nyene. Amakuru ava mu Rutovu avuga ko byaboneka ko yishwa nizwe, nawe nyene abamwishe ntibigeze bamenyekana. Uwa gatatu yishwe muri iyi ndwi twaraye turangije n'uwitwa Ntunzwe n'Imana Michel yatowe ari kiziga ku munsi wa mbere uheze hari mu mwonga wa Mukanira ugabura komine ya Ruhororo yo mu ntara ya Ngozi na komine Muhanga iri mu ntara ya Kayanza. Amakuru ava muri komine Ruhororo amenyesha ko yishwe n'imbonerakure zirara zirakizura muri ako gace. Ntunzwe n'Imana Michel yavuka muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza. Emile Nibasumba tugukengurukire. N'ubunyene amakuru twabateguriye inyuma y'akaruhuko gato arabandanya. RPA naye babwiye ukwiyunguruza bibandanya kuba amananiza mu bice bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura biturutse ku bukene bw'igitoro. Kuri bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura ntibakigoheka, kugira babashe gutonda ku kazi bibasaba kugenda n'amaguru, aho baca babwirizwa kumena ijoro. Abatimbisha nabo bakarindira amabus, abenshi bashika iyo baja bacerewe. Ito nido na Eric Niyonzima. Abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bemeza ko iyo hageze kuja ku mirimo canke hano babasaba kwiyunguruza baganya kuko bitoroshe kuronka imodoka. Hageze uja ku kazi hoho bamwe bamenyesha ko bibasaba kuzinduka cane kuko kenshi bishika bakajayo n'amaguru, nkuko vyemezwa n'umunyagihugu mu Ruziba komine Muhani mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Ayo tuzibutonda mu gisagara kukaza nako twere ubujibwese butangura isaha n'igiti. Aho ni miuri isaha 12 uzi kutaragira depana nguri nko mwibarabara.
bati ubonye imodoka uyifate cyangwa urahanyagaza n'ikirenge ukamenya yuko uza gushikira uja wacerewe kugenda n'amaguru ni ngombwa kuko haba hariho umutekano w'imodoka zitaboneka abambere nk'ubu uriko urava mu ruzira urinde patoshika mu kanyosha kujyindwi aho imodoka zikatishwa ukiraba yuko ushobora kuronka bisi ukayibura ukinyagaza bukebuke ukaraba yuko ushika kuri abiri utanga wundi murongo ukabura ukakinyagaza bukebuke ukaraba ko ushika kuri petite menye iriho ngo naronka aho ugasanga wundi murongo w'abantu bamwe bakubwira kuri petite menye nta bundi buhinga umubandanya nyene. Uwundi munyagihugu wo muri zone Buterere komine Ntahangwa ni mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura bo yemeza ko iyo ngorane yo kwinguruza ihungabanya ibikorwa vyabo. Muri zone ya Buterere neza kuri sitasiyo urabona abantu bari batonze bamwe bari kurya amabisi abandi bari bwite bitoro bitaraboneka kwiyunguruza buragoye ivyo bigaca bituma rero abakozi ba leta bashika ku buzi bacerewe imirimo ya leta igahagarara kuko usanga benshi abakozi bo mu mabiro amaze gutonda ku kazi saa zitatu isaha zine aho urumva ko haba hariho ivyamaze kononekara bihungabanya kuko akazi bategereza uretse ko bashika ku kazi batevye abanyagihugu bemeza ko bagakora barusha ikindi nuko bagoma bakebaguzwa kuko bagoma bibaza ingene baza gutaha abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko iyo ngorane yo kwinguruza ituruka ku bukene bw'igitoro bumaze igihe kinini bwaratindara mu gihugu. Eric Niyonzima ibubanza naho ngo haraciye ukwezi hibonekeje ubukene bw'amazi meza muri zone Buringa iri muri komine Gihanga mu gihe ico kibazo kimaze gushikirizwa abarongo ishira hamwe Regideso ariko ntibaronke inyishu abanyagihugu baho bafise impungenge ko bashobora kwandura indwara ziturutse kw'isuku rike. Ni inkuru twateguriwe na Dani Claire Iratwumva. Zone Buringa yo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza yatanguye kura amazi meza kuva mu kwezi kwa gatandatu. Kuva ku itariki 20 z'uko kwezi amazi yatanguye kugenda bura buke buke mu nyuma girako. Kuva ico gihe rero abanyagihugu bikora ku mazi adatemba ari mu ishamba rya Rukoko. Na amazi y'ikiyaga bita Ikigera ari kwibarabara gicenda. Matariki 20 byatangura amazi acika kuva ico gihe rero amazi yamaze gucika yaracika burundu abantu bagenda badagenda kuvoma amazi ikiyaga giteze kandi ikiyaga kirimo amazi nabi uko nigitemba nirigirane kiguma kunyene niyo bakoresha niyo batekesha niyo banywa kandi ikiyaga kirimo ahantu bikiri mu ishamba kimeze rya Rukoko. Gushika ubu ariko abanyagihugu muri zone Buringa ntibazi intandaro y'ico kibazo c'amazi muri zone iwabo banatangazwa nuko bo babura mu gihe abo basanzwe basangiye umuhora baronka. Abajejwe intwaro n'abaserukira ishira hamwe Regideso muri komine Gihanga ntaco bo baronka basigurira abanyagihugu kuri ubwo bukene. Nambo ni baduha muri Regideso babitwimye twagicana na musaneri indi twayibuze turabituma n'abakuru b'amakaratiye bose twayibuze ndabishaka muri Regideso batwarize mu kona amazi twabura amazi abandi bakayaronka ko amazi Gihanga bitaboneka igice Gihanga iraboneka rero amazi araboneka mugabo rero kibyo kikatiyabura icyo kintu gitangaje kandi amatiyo uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera Leopold Ndayisaba musitanteri wa komine Gihanga ariko yaduciriye ku murongo wa telefone tukimwidondora. Dani Claire Iratwumva duhereza amakuru kubivugwa mu mpunzi urunanirwa baharanira agateka k'impunzi z'abarundi CBDH Vicar ruhamagarira amakungu guhaguruka akagwanira agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabana mu gihugu ca Tanzania kuko uburenganzira bwabo buriko burahonyangwa impande zose. Vyizigiro Jean Bosco avugira ugo runani abivuze inyuma yaho abarundi bahungiye mu ikambi ya Nyarugusu babwiwe ko atamurundi azosubira gukorera ubukwe muri iyo kambi. Uwo avugira urunani rw'abaharanira agateka k'impunzi asaba ishirahamwe HCR gusubiza agatima mpembero igakora igikorwa ijejwe kugira impunzi ntizigwe mu mporero mu kwirukanwa ku nguvu. Kurikira umuvugizi w'urunani CBDH Vicar Vyizigiro Jean Bosco. Muri CBDH Vicar twakiranye umubabaro mwinshi inkuru ivuga yuko userukira ikambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania Siasa Manjeje yasohoye itangazo ribuza impunzi z'abarundi gukorera ubukwe mu gihugu ca Tanzania. Ibi biza bikurikira ibyo twagiye tuvuga muri CBDH Vicar
yuko hari ibimenyetso bigaragaza ko impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ziri kubuzwa uburenganzira bwose kugira ngo zikunde zitahane ku nguvu. Userukira ikambi y'impunzi ya Nyarugusu Siasa Manjenje yongeye karababwira ko ivyo ariko arakora ari ivyo yasabwe na leta y'u Burundi, ko nta mpunzi n'imwe y'u Burundi ikwiye gusubira gukorera igikorwa muri Tanzania. Kandi mu ndwishize twumvise ko abakozi ba HCR bari mu nama n'abaserukira amakambi y'impunzi n'impunzi bagatangaza yuko abarundi nta yandi mahitamwe bagifise atari ugutaha iwabo. Ivyo tubihuza n'ivyo tumaze igihe tuvuga muri CBDHVK, ariko tukibaza ngo amasezerano mpuzamakungu araba impunzi yasinywe mu 1951 n'ivyo bihugu cyaba igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Tanzania na HCR ihari, kubera iki bariko barayahonyanga ari nta muntu n'umwe uvuga? Twari tumaze igihe dutabaza HCR, none HCR yabavaniye inkoni ku murima. Twasubiye gusaba HCR ubutumwa yatanze yibuke ko ariyo ishinzwe agateka k'impunzi, kandi dusubiye gusaba Tanzania yibuke ko ariyo yasinye amasezerano araba impunzi 1951. Ariko dusubira gusaba makungu, amashirahamwe mpuzamakungu yose atabare impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania mu kajembegete barimwo. Aha niho amakuru twabateguriye agarukiye. Nkengurukire bagenzanje b'uruganda rwa FPA bafashije kuyatururukanya, ntibagiye abari mu buhinga bw'ivyuma. Mwebwe mwese mwaduteze yompi, ndabakengurukiye. Marie-Ange Irakoze nije twari kumwe kuri mikro, ndabikebanuye. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi nahutaha.